ijambo uhoraho yashize ku mutima wanje tugiye gusangirira ko ritubwira ngo tube abahizi b'ubwami bw'ijuru. Umuhamagaro wacu dufise umuhamagaro wo kuja mu ijuru. Nimba dukoranye hano turi abantu bangana gutya, ni kubera dufise umuhamagaro n'intumbero yo kuja mu ijuru. Twomenya ko tazoja mu ijuru, twoca tubivamwo, twoca tubihagarika. Ntabwo twaje hano kugira ngo tubeho gusa mu buryo bw'umunezero wo mw'isi, mugabo twaje hano ngo turondere ubwami bwo mu ijuru. Nimba hari indi ntumbero yakuzanye hano, nakubwira ngo pole sana, pole sana. Intumbero yacu niyo kuja mu ijuru. Aha rero ijambo dusomye rivuze gute? Ijambo dusomye, uyu ni Yesu Kristo twumvise. Aya majambo arahambaye kandi arakomeye. Nariko ndayasoma yose, ndiko ndayitegereza, ndayumviriza, sanga birahambaye kandi birakomeye. Yesu yariko yigisha abantu, ababwira ivy'ubwami bwo mu ijuru. Aca aravuga ngo uhereye kuri Yohana, uhereye kuri nde? Yohana umubatizi. Singiye kuja munsi ya Yohana umubatizi. Kuri munsi ya Yohana umubatizi hari byinshi byarenganye. Imana yarakoze, ikorana na Isirayeli, ikorana na Ibrahamu sokuru w'abizera, yakoze byinshi kandi turabishima cyane. Mugabe ijambo ryavuze ngo uhereye kuri Yohana umuhizi, si ikintu coroshe, ni ikintu gihambaye. Biragusaba kwitanga, biragusaba gukomera, biragusaba kumenya impamvu uri muri ico kibanza. Igituma abantu benshi bananirwa ni ukutamenya ikibanza barimwo ico arico, ni ukutamenya umuhamagaro wabo uwo ari wo. Acavuga ati naho ndabireka, naho binanira, nta kibazo. Ninananirwa ndataha, ndarya ubugari, nta kibazo. Mugabo umuntu afise vision mu mutima, afise vision mu bwenge, avuga ati sinshobora kwemera kunanirwa, kuko ninarangiza neza umugambi wanje uzobahereye isi, nzoca ndawushikako. Mugabo umuntu atazi ikibanza arimo, avuga ati ninananirwa nzoba uko nari nsanzwe mbayeho. Uwo rero si umuhizi. Mu bwami bw'ijuru abantu benshi tugomba kubaho nk'uko abantu bose babayeho. Turaba uko abantu benshi babayeho, turaba bakizwa uko babayeho, turaba batwitangiye imbere uko babayeho, turaba abantu benshi uko babaye, ati nanaka niko abayeho kandi ari mu rusengero. Ikibanza cawe kugitahura no kugiha agaciro ni ntangere. Ubwami bwo mu ijuru kugira ngo tubunyakure, biradusaba kumenya ibibanza turimwo ivyo wariwo. Kugira ngo umenye umuhamagaro wawe, mbega ubimenya gute? Kugira ngo umenye ko ibyo uri kurakora biriko biragenda neza, ubimenya gute? Hariho amategeko y'ubwami bwose. Nta murundi n'umwe ari ngaha mu Burundi atazi itegeko ry'igihugu. Ikintu cyose ukoze uramenya taha, ndarenza amategeko y'igihugu. Ugikoze neza naho uramenya taha, ndubahirije ivyo amategeko y'igihugu. No mu bwami nuko ubwami bwose bugira amategeko. Umaze kumva ijambo ngo ubwami, bisobanura ngo hariho amategeko y'ubwo bwami. Navuze rero ngo tuba abahizi b'ubwami bw'ijuru. Mbega nayahe mategeko y'ubwami bw'ijuru? Nimba twarinjiye, Yesu yavuze ngo ababunyakura babunyakurisha ubuhizi. Twebwe rero twahisemo ubwo bwami, twahisemo ubwo bwami. Kuva umunsi twavuga n'akanwa kacu ko duhisemo umwami w'ubwami bw'ijuru. Ninde uwo mwami? Ni Yesu Kristo. Wemeye umwami uba wemeye kuba mu bwami bwiwe. Haleluya.
haleluya. Wemeye umwami uba wemeye kuba munsi y'uburongozi bw'uwo mwami. Umunsi wemera ko Yesu akubereye umwami, wari usinye yuko y'amategeko y'ubwo bwami bwiwe. Ibyo mvuze, ubwami bwose, ubwami bw'i Burundi, ubwami bw'u Rwanda, ubwami bwa Kongo, umutegetsi wese avuga ati niwanyumvira. Aho nico kintu kiranga umutegetsi, akeneye kumwumvira, akeneye ko wumva icyo yavuze. Yesu nawe yavuze ngo nimwaguma mu ijambo ryanje niho muzokwama cyane. Nimwaguma mu ijambo ryanje, nimwemera amategeko y'ubwami bwanje, ibyo mukeneye byose bizobabera kuno. Ibyo mukeneye byose. Ubutegetsi bw'igihugu cyacu n'ubutegetsi bwiza cyane, turabukunda kandi turabusengera. Ubwumviye ukabubamwo, hanyuma ukumvira abaganzi, ugakora icyo bakeneye cyose, mbe bisobanurwa iki? Bisobanura ko icyo ukeneye cyose muri leta urakironka kuko wumviye amategeko ya leta. Ugararije, ubaye umugararije ntacyo bakenerako. Uwo mutegetsi ntacyo azogufasha kuko wamugararije. Umuntu wese afasha umuntu yamwumviye. Yesu nawe ati muce musaba icyo mukeneye cyose, ariko nimwagirane, nimwaguma. Abariko baranyumva, haleluya. Hari umuntu ariko aranyumva namubonye, Imana iguhezagire. Nimwaguma mu ijambo ryanje musabe icyo mugomba cyose. Uwo ni ndabivuze wa mwami, umwami wa bwa bwami turiko turabandanira, niwe avuze iryo jambo. Ikibazo kirihe? Ikibazo kiri mu gushushanya ibintu. Ibintu byose birasa, ibintu byose birasa. Narakijijwe, ndasenga, ndi umuririmbyi, ndahimbaza Imana, ndi umuvugabutumwa, ibintu byose birasa. Ariko siko bimeze. Hari amategeko y'ibwami dutegerezwa kugendera. Imana ihabwa icubahiro. Umwami yafashe urugendo, busa n'umutegetsi kanaka yakoze ibi, kubera iki yagereranya ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'isi? Nuko bwose nuko nyine bumeze. N'ubwami bwo mu ijuru turabubandanira, turiruka, turahiganwa. Sukwemera umwami gusa nguca wicara nguca uvuga ngo narahejeje, narahisemo umwami. Oh no. Ubwo bwami rero ni twebwe tuko turabwinjiramo, kandi biradusaba kububandanira, dukoresha inkomezi ngo tububemwo. Ubwami bwaraje kuva kuri Yohana umubatizi wawe. Mbega ni gute ubandanira ubwami bw'ijuru? Mudufashe mudusomera ijambo biri mu cete cya kabiri cya Yohana, igice kimwe umurongo w'8 n'uw'9. Icete cya kabiri cya Yohana, igice kimwe umurongo w'8 n'uw'9. Badufashe badusomera ayo majambo turabe ingene mwiyubare, mwiyubare ntuzohomba ibyo mwakoze. Nipfuriza umuntu wese ariko arankurikirana, yaba ari hano cyo kuri radiyo, yiyubare kugira ngo ntazahombe ibikorwa yakoze. Mbega ni gute umuntu ahomba yarakoze? Ni cya gikorwa babwira cyo guhiganwa. Umuntu atangura urugendo, agatangwa muri ritme, umva neza, yiruka ageze hagati, none muhira yo kujya birahari, amafaranga kuri konti arahari makeya ndayazi, ibi nibi none niriko ndaruha, ndabiretse, mwene mwiruke je ndabiretse. Agaca yigira uko yigombera ati ndabiretse, mwene mugende. Yirutse yarusha,
yamaze kuruha, yamaze kwiyangaja mu bariko bariruka, kandi yarushe mugabo ageze hagati na hagati ngo ndabiretse, ngo numva ndushe ngo ndabiretse. Nta ngero uwo muntu atahana, naho izina ryiwe riri mu bantu bariko barahiganwa, nta ngero y'uwo muntu ihari. Uwo muntu nta ngero afise. Urutonde umva aha, muhumviriza, ariko naho habishe muhumviriza, naho habishe muhumviriza. Uyu muntu aranditswe mu gitabo cy'abantu bariko bariruka, bamwanditse ari ku rutonde rw'abantu bariko barahiganwa. Birababaje. Hanyuma arikuyemwo, ageze hagati na hagati mu rugendo ahisemo kwirotira, avuze ati ndabihevye kubera uburuhe ngize. Mu gitabo c'abiruka mubaza guhabwa ingero, uwo muntu ntarimo. Nibyo izina ryiwe riri mu gitabo c'abiruka, mugabo mu bantu baza guhabwa ingero uyo muntu ntarimo, ntaza guhamagara. Kubera iki? Yabaye umuhizi, yananiriwe mu nzira. Abakristo benshi bariko barananirirwa mu nzira, baratanguye, batangurana akariro, batangurana inkomezi, barasenga baririza ubusa, basengera imiryango yabo, basengera ishengero, basengera ibisagara, basengera igihugu, ariko barahagaze. Aho bageze bavuze bati nararushe, narahagaze. Abantu baririmbiye Imana, baratazira, abantu barahezagirwa, baraba barurangiranwa, baje mu mastudio, baraba barurangiranwa ku ma Facebook n'ahandi henshi ku ma YouTube. Mu nyuma baravuga bati nahisemo nabi, ndabihagaze. Wiyubare ibyo wakoze, ntuzobe umuhondo. Hari abandi benshi babigumamwo ariko batabirimwo. Ati ko namaze kuruha ngende buke buke, ngume mu biruka, tugumane n'abiruka, ngume niruka. Mugabo ngende buhoro buhoro. Za ngufu ndazivuyemo kuko numva ntagomba kwibabaza. Cyangwa ndi singomba kwibabaza, reka ngende buke buke. Mugabo ndaza gushikiye tugiye. Uwo n'umukugira kabiri akaza kurangiza gwa rugamba, nivyo yashitseyo, mugabo yashitseho ku mwanya utari wategekanijwe. Uyo na wene nta ngero afise. Umwanya washikiyeko si wari wategekanijwe. Mbere bisobanura iki mu buzima bw'Ukristo? Abo rero nibo dufise benshi ubureba. Wihangane ndakuvuge ko, kandi ntushavure ndakuvuge. Abo nibo benshi mu mashengero y'uno munsi baragumyemwo, muri kurusi ntibigeze bahagarika. Hari abantu bace bavyerekana bati twebwe turarushe, turabivuyemo, ariko hari abandi nabo bagumye mu rubuga, bagumye biruka, bari mu bandi, abandi bageze kure. Nawe yigumiye hano buhoro ngo gushika, bashaka tubajana gushika. Ngeze aho abajejwe ihiganwa bari, aguma yiruka buke. Hari n'abaza gushika basanga ababijejwe batashe, bitahiye. Ati abantu batarashika ya masaha yose, burya bose bagumye, ati dutahe. Bashaka amaduka bakitaye, wowe ukaguma wiruka, wibaza ko gutegereje ariho bari, wahagera ugasanga ahari impene hari kiziriko. Siho bari, ico bajejwe ntacyo bazi, nta na kimwe bariko barakora. Ihiganwa ryabo ni bariko bararikora, baricaye, izina ryabo riri mu biruka, mugabo ntibazi ico bajejwe. Icatumye baza mwiri higanwa ntacyo bazi. Iyo bakimenya baba bahizi bakiruka, ntibari kuraba uburuhe bwabo, bari gushishikara. Iyo umuntu ari umuhizi ntaraba ibibazo, ntaraba ingorane, ntaraba intambara, avuga ati ntegerezwa no mu mahwa ndagenda, no mu biziba ndagenda. Ntavuga ngo nambaye akarato keza siza ugashira mu biziba kandi shaka ukaguma ari keza. Nimba uri mwihiganwa, pesa uraraho nyene,
mu bibazo mu bigeragezo bandanya kubera iki ukeneye gushika ku mwanya wo ukeneye gushika ku mwanya wategekanije abantu benshi babona amahwa ngo hasi no haca gaca kino akaca yiruka agaza kubiziba ngo hasi no haca uyu mwanya wo kugaruka gutya ababandanije baciye muri ya mahwa bageze kure abatatinye ibiziba bageze kure wowe nawe uzoguma rero ukatakata hari ibiziba hari amahwa uzoguma muri ibyo abandi bageze hehe kure nta gihembo uzobona kubera uzoshika ku mwanya wategekanijwe waheze Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro mbega abahizi babonekera hehe akenshi abantu bashoboye ku mwanya wa nyuma niho babonera mu mpera z'ihiganwa baciye mu bibazo baciye mu bigeragezo baciye mu ngorane babandanije ku munota wa nyuma sasa kuri wa munota wo kurangiza niho rero babonekera ntibasubira kwiyumvira ku buruhe bwabo baca bashiramo intege bakiruka rwose kugira ngo bikunde bashike ku mwanya wa mbere turafise umunonotsi witwa Francine muramuzi mu gihugu cacu hari igihe nkurikirana amahiganwa ajamo hanze nakurikiranye ihiganwa ryiwe rimwe ndamwitegereza mbona ni umuntu agira 8 ndaharuwe abantu bari imbere yiwe mbona n'abantu 7 nawe agira 8 nguma ndakurikirana ako kavideo ariko ariruka akavideo namuraba ndabwira umuntu twari kumati uyu munsi Francine nta kintu akuramo urabona ko imbere yiwe hari abantu bangahe 7 ati nta kintu kiva muno munsi hari akantu yakoze rero ku mwanya wa nyuma uwo munsi reko ndavyitegereza ni ukuvuga ngo yaciye agerageza abonye ko igihe cyo gushika ku mwanya kigeze yaciye yongera iki inkomezi ashiramo utubaraga ariruka mbona bayi wa 6 mbona bayi wa 5 mbona imbere hasigaye 2 mu nyuma mbona hasigaye 1 ku munota wa nyuma na wa wundi mbona yamusize ariruka no gushika ahantu bari bategekanije ndavuga ati kumbisi irigisha twebwe tubandanira ubwari bwo mu ijuru twaramaze gusigwa abisi barabimenye systeme yo kunesha no gutsinda barayitahuye mugabo twebwe twitwa abantu b'Imana twaramaze kunanirwa dushira imbaraga mu ntango mu mpera duti ntangorane narushe aho nshikira hose narushe mugabo hariya twaravunitse twariruse ibyo sibyo satani yaraduhenze abandi bashira imbaraga mu mpera abandi barataha iryo banga abisi barabimenye mugabo ab'ijuru twebwe tubandanira ubwami bw'ijuru twarayobewe uko umunsi wegereza uko buca niko iminsi yawe iri kiregereza igihe cyawe cyo gutaha kiriko kiraza igihe cyawe cyo gutaha kiriko kiregereza ubyanke cyangwa ubyemere ndazi ko bibishe kumva umuntu wese ari hano iryo jambo rirabishe mugabo igihe cyo gutaha cyawe uko buca uri kuregereza bukeye kabiri uri kuregera bukeye uri kuregereza ibyo bimenye naho bibishe kumva nuko bimeze naho bitaryoshe kumviriza mugabo utera wegereza kuri finale igihe cyo kurangiza ubuzima bwawe bw'isi utera wegereza ikibazo dufise rero uko dutera twegereza niko tubane yadusubira inyuma ngo ubu nta kibazo kandi abandi uko begereza niko bashiramo inkomezi niko biruka cyane niko bagenda cyane mugabo twebwe niko tugabanya umuvuduko pole sana kabisa pole biradusaba kongereza umuvuduko wacu
umuntu ariko aranyumviriza hano ndagutumiye wongereza umuvuduko wawe, wongereza umuvuduko wawe. Igihe cyawe kiko kiregereza, igihe uzotaha ugatanga raporo ukabwira Imana ibyo wakoze mu isi, Imana izokubaza akantu kose umunota wose, isegonda ryose, raporo yawe izotamba kandi uzoyisigura imbere y'Imana. Icyo naguhamagarira ni uko utocika intege, ahubwo ugwanye, wongeze ingufu, wongeze inkomezi, ugwanye ukizwa rwose, ugwanye wiruka cyane, uririmba rwose, usenga cyane, aho kubigabanya byongereze. Bwira umuntu mwicaranye uti byongereze. Ongereza, kubera igihe cyawe kirageze. Uri gutera uja kurangiza, bandanye umuvuduko, wongereze kugira ngo uzurangize ufise amanota meza. Isi yaraduhenze, isi yaraduhenze. Abantu barasamaye baja mu isi, isi irabahenda irabasamaza, ntibazi aho bari. Abakristo, abakizwa n'abapagani turi mu ruhande rumwe, turi kumwe, tuko turajana, tuko turatera inkuru. Imenga ibiturondera ni bimwe, imenga ibyo dufise ni bimwe, misiyo zacu imengo zirasa, ariko siko biri. Misiyo zacu ziratandukanye. Twari dufise misiyo yo kwiruka no kuzana benshi muri no rugendo. Ubwo twarifatanije nabo, usanga ahubwo aribo bafise inkomezi gusumba twebwe. Ukaza wumva umuntu atazi umuryango w'urusengero, umuntu adasenga, yakugwishije wese bijya bintu jamwo ngo bimeze gute, bariko guta umwanya nawe wajya rero ngo nibikibijya. Hari n'abavuga ngo ni amashengero bamaze kwitirira amazina y'abapastori bayo. Uzabona ngo kwishengero kwa Romwaridi, ngo kwishengero kwa Muhahi, kwishengero ngo Janaka. Urumva abantu baramaze kwitira amashengero abantu, imengo abantu bagiye gusenga abantu. Kandi nawe wabyumviriza ngo yego hena wese ngo wohareka, ese uji wanje nindi yaguhenze? Mimi na wewe tuko safari moja, turi mu rugendo rumwe. Twese tuzoca imbere y'intebe y'Imana, tuzojana jewe na wewe dutambukana imbere ya Yesu. Dushitse Yesu azoba ngo wewe wari umwungere mukuru, ushango we ngo banza ngo uhagarare neza, wamareka ngo mu protokole umwungere mukuru yashitse kugira ngo bavuge neza ingene byagenze mu isi. Agaciro ni kamwe imbere y'Imana. Umwungere ahabwa urufunguruzo rwo kuba umumarayika w'ishengero gusa. Igihe Yohana yerekwa iby'amashengero ndwi, Imana yavuze ngo wandikire umumarayika w'ishengero rya Efeso, w'ishengero rya Perugamo. Bajye bamarayika bavugwa nabungere b'amashengero, ntihavuga umumarayika. None mwabo umumarayika arongora ishengero. Iri shengero rafise umumarayika none yavuye yajejana. Umumarayika ni umwungere w'ishengero, niwe Imana yita umumarayika w'ishengero. Niyo mpamvu Yesu yabonye ngo wandikire umumarayika w'ishengero rya Perugamo, w'ishengero rya Philadelphia, umumarayika w'ishengero. Ajya makete yahabwa abungere bajya amashengero, ajya makete abayandikiwe bajya barongoza b'amashengero. Imana iremera abungere nk'abamarayika bahagarariye amashengero yayo. Ariko sasa imbere y'Imana rero twese tuzoca bugufi. Bibiri ivuga ngo abahambaye n'aboroshe, byashoye Yohana ibice 20 ku murongo wa 15, ngo aho byose bazoca imbere y'intebe y'Imana, bacigwa imanza zikwiranye n'ibyo bakoze. Zikwiranye n'iki? Okay, kazi mubizi. Zikwiranye n'ibyo wakoze. Uvuze we n'ibyo bakoze. Zikwiranye n'iki? Hari umuntu yabitoye. Bikwiranye n'ibyo nakoze. Umuntu wese arivuga. Uvyumva utavyumva igihe kiraje, uvyemera utavyemera igihe kirageze.
aho uzokwicara imbere y'iyo ntebe. Baharura ibyo wakoze, baharura ingene wasenze, baharura ibintu byose ingene wabikoze, baharura ingene wazigamye agakiza kawe. Byose igihe kirageze aho umwami Imana asoba ariko araca amateka. Ibi ntibizorangirira ngaha. Muve mu gufyina, muhaguruke muve mu bufinyi, muze tubandane. Ni Yesu yabivuze ngo abantu bose babandanira ubwami bwo mu ijuru, ngo kandi ababunyakura, ababwegereza, ababufata babikoresha ubuhizi. Haleluya! ngo babufata n'ubuhizi, nta gufyina, nta kujebajeba. Bibiliya bivuze neza aho bagiye gusomera mu cyace cya mbere cya kabiri cya Yohana 1:9 habivuze neza cyane. Havuze ngo umuntu wese ararata, umuntu wese agira gute? Afinata. Umuntu yigira igishine rero ngahe ndokora nshatse tashatse ndogenda gusenga nkeneye cyane. Abantu bararata bigira ibishine mu bwami. Ntitwaje kuba ibishine mu bwami, dukwiye kumenya umuhamagaro wacu. Sindahasoma ariko n'igitabo c'Imigani 19:8 naho harabivuga. Haravuga ijambo rikomeye, ndazi ko abenshi murarizi. Imana ihabwa icubahiro. Havuga ngo udeha mu gikorwa ciwe ngo ni inshuti y'utikiza. Umuntu adeha, umuntu afinata mu gikorwa ciwe ngo ni inshuti, ni famiye y'umuntu atikiza. Ndabibarize hemwe, umuntu atikiza ninde? Umuntu atikiza ninde? Inde? Muvuge mu izina Bibiliya imwita Satani. Mwikomera amashi. Ngo umuntu adeha afinata mu gikorwa ni famiye ya Satani, ni inshuti y'umwasi. Umuntu wese adeha ngo ntacyo bintwaye, ngenda shaka ntashaka. Ni inshuti y'utikiza. Yohana 10:10 Igisuma nikiza wa nikindi atari ukwica, ukwiba n'ugutikiza. Igisuma naco ninde? Ni Satani. Satani niwe muntu atikiza. None rero Salomo yabivuze neza ngo umuntu adeha ayayo. Kandi nagenda gutera intege, nagira na gutera intege muri kino gitondo. Nimba warinjiye mu by'ubwami bw'Imana, nimba warinjiye, emera ubu muhizi, emera ubu muhizi. Warabigiyemwo, bibemwo nyene gose, ubigaragaze. Pana kuba ahantu mengo ni hose kama popo mu Kirundi n'agaki agahungarema. Umwami atumiye ibikoko kakigatonda. Uragenda igikoko, hari igikoko kigira amababa, none singa yamenyo. None warabonye inyoni igira amenyo? Umwami atampaye isuka terega, ega niko bimeze. Inama ziriguruka, inama z'inyoni gacagatonda. Ati wowe kuje kandi bari ufisame, ati none aya asama baba singuruka, no sindi inyoni. Warabonye igikoko dusama baba, none rega nivyo je numva ari byo. Agahungarema gaharugwa mu bikoko, kagaharugwa mu nyoni. None abakristo tumere nk'agahungarema. Mu bakizwa ndiyo, mu bapagani ndiyo. Ninde muntu w'umunyamazimwe wa mbere mu gisagara? Umukizwa. Umuntu anywa akayoga neza yinyegeje wa mbere mu gisagara ninde? Umukizwa. Akayoga mugahuriramo n'abapagani. Uno munsi wakijijwe, ejo n'akayoga. Cyane akayeri buharasitaza abantu gayema. Cyane niba ruko ntaka kameze gute ntavyotse. Umuntu yanyoye akayeri ngo karasitaza nyamwabantu n'akamusteri. Ngo karabasitaza ngo batakarose ntibasinziye. Hari mukizwa twayaza umunsi umwe namugendeye, acarabimbarira ati pasito, ati jewe narakijijwe ntaco nasigaje, ati mugabo yo numvise akamoto kakayeri, ati umutima uca wehera, ateka ndagusengera. Simerutse kumubaza kubu yabihevye nuko yabibandanije. Abantu benshi birabagora gusohoka muri ivyo bintu.
birabagora gusohoka. Ariko nta nzira zibiri zananiye iki? Imfyisi. Warahisemo kimwe, hitamo kimwe. Iyegurire hamwe ati jewe ubu nitwa naka navyemanze. Barondeye umuntu asakuza mu gisagara, umubeshi, umusambanyi, umuntu abana nabi n'abandi mu gisagara ni wewe. Ateme murondere muri babakizwa. Abariho muronderera hose niho byugari. None abakizwa bazoba mu mishimwe gute? Tuve mu kigwi kitari cyacu tuje mu ruhande rwacu. N'abantu badusobanura bavuge bati uyu muntu ivyiwe biraboneka n'umukizwa, uyu nawe n'umupagani biraboneka bigaragara. None dusa twese bazodutandukanya gute? Dusa umukizwa umupagani murasa, ngene mwambara birasa, ngene mwitwara birasa, mu gisagara mwese isho kimwe. Basi difference nirihe tandukanye ni mu mpemu gusa. Jesi nemeranije namwe ko ari byo mu mpemu gusa, kuko na Paulo yarabivuze ko dukwiye gushikana imibiri yacu nk'ibimazi vyemerwa imbere y'Imana. Imana ibahesagire. Haleluya, haleluya. Niwashaka kuba rero umuhizi, ugashaka kuba mu bwami by'ukuri, urinjira mu gikorwa neza ubigaragaze, ureke guca ku ruhande. Igihe kirageze rero, Yesu yavuze guhera igihe cya Yohana umubatizi, igihe kirageze yaho abantu bagira amahitamo. Muri wese agira amahitamo ati nanje ndi mu mugwi w'abantu bariko barabandanira ubwami bwo mu ijuru. Twitandukanye n'ibidasa n'agakiza, tube mu ruhande rw'abantu bakijijwe n'abantu batubone bashinga intara. Yesu yavuze ngo abantu baze bashime izina ry'Imana nibabona ibikorwa byiza byayo. Reka abantu bashime ku bwacu, reka mu gisagara abantu bashime Imana ku bwacu. Twitandukanye. Igihe kirageze ko umuntu wese aba umuhizi. Igihe kirageze ko umuntu wese aba umuhizi. Igiye gusengera hamwe. Sinzi ico mpemu w'Imana yakubariye, sinzi ico mpemu w'Imana yavuganye nawe biciye muri ijambo. Nagomba ngo dusenge. Mbega wisanze mu bahizi, wisanze mu bantu bakiriko bariruka ku murongo, mugabo utari kurakoresha inkomezi watanguranye. Wisanze mu bantu bahagaze bahuye n'ibiziba baca barahagarara. Wisanze muri bande muri ivyo bice byose. Ngiye gusenga kugira ngo nawe urabe ikibanza cyawe cyarico, hamuhitemo guhindura. Muri ino si bicantege ni byinshi, hari amajambo, hari ibinibi, hari n'abandi bacika intege. Abakisobeye imyaka n'ukuri biragoye, bagacika intege ngo naka yaramvuze ngo sinzosubira gusenga, naka byagenze uko naragwaye, naka ntiyaje kundaba sinzosubirayo. Mwabantu mwe, reka dusenga Imana, tureke gusenga abantu. Ijambo ry'Imana ngo uwishima umwana w'umuntu aravumwe. Reka kwishimira abantu, wishimira Imana yo mu ijuru. Nintagufasha Imana izogufasha, nintakwambika Imana izokwambika, nintaguha ibyo kurya Imana izobiguha. Reka kundaba, reka kuraba mwene wanyu, reka kuraba mugenzi wawe, raba Imana yo mu ijuru. Kandi umunsi Imana izocanira umutima wanje ati nturyama udashiriye umuceri ujya mu kenyezi, nzorera ndawuzanye kubera isengesho ryawe. Mugabo kuncira urubanza, gucira urubanza wo mu bantu ngo turasengana ngo ntarama ikintu ngo naramfasha ngo ameze kunuku. Hano mu isi umuntu wese ari mu bibazo, umuntu wese ari mu bibazo, umuntu wese ari mu bibazo. Imana idufashe, duhaguruke ku birenge byacu gusenga. Dusenge twese duhagaze. Numva twosenga twese duhagaze. Birashoboka ko hari ahantu mpemu w'Imana yakubari, hari ikintu mpemu w'Imana yoba yavuze ku buzima bwawe.
haleluya. Data urakoze, urakoze ubwira ishengero ndarizanye imbere yawe, ndarisengera mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndasenga igihe cabara, igihe c'ukubahindura amateka, igihe c'ukubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi barananiwe, abantu benshi baracitse intege, abantu benshi barasubiye inyuma, abantu benshi bakiri mu myanya yabo, ibyo kubandanira ubwami barabihevye. Ndasenga umuntu wese agira intege zo kubandanira ubwami, abubemwe nk'ubwiwe, abubemwe abunezererewe. Oh haleluya, mwami urakoze. Ndagushime bw'aba bagabo, ndagushime bw'abakenyezi, ndagushime kubw'urugwaruka, ndagushime bw'abacuraranzi, ndagushime kubw'ababungere, ndagushime bw'abarongozi b'ishengero, ndagushimira ku muntu ariko aranyumviriza wese mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose babandanya urugendo. Ndasenga ngo iherezo ryiza ku ishengero, iherezo ryiza ku bankurikirana bose. Umuntu wese yari yarananiwe uyu munsi ahaguruka asubire yiruke, uwari yaricaye, uwari yaraciwe intege n'abantu, asubire ahaguruke, asubire mu rugendo rwiwe. Igihe ciwe kirageze, haleluya. Igihe ciwe kirageze cyo kwiruka, igihe cyo kubandanyira ubwami, igihe cyo gusubira ku murongo. Reka umuntu wese asubire ku murongo wiwe, umuntu wese asubire ku murongo wiwe. Aho wataye bahazi, garuka mu rubuga, garuka mu rubuga rw'imikino, mu rubuga rwo guhiganwa, garuka ugende, garuka mu mahiganwa, kuko umuntu wese agomba kubandanyira ubwami bw'ijuru. Haleluya, asante Yesu. Hari muhemu w'Imana ariko aravugana n'abantu muri kino kibanza. Sinkekeranya ko hari ijwi rya muhemu yari ariko riravuga mu mutima wawe. Hoba hari ico muhemu w'Imana ariko arakubwira, emeranya nawe, emeranya nawe kandi ucakire. Hagurutsa, ndabona abantu bari baravundaga yora ariko arabahagurutsa, ariko arabasiga ngo basubire mu kibuga. Hari abantu bari baracitse intege, ariko arabagirira neza. Mbona ukugira neza kw'Imana kugendagenda muri kino kibanza, mbona ukugira neza kw'Imana kuri ku bakenyezi. Ndabona Imana ikirisha ibibazo vyanyu, ndabona abagwaye bariko barakira, hari abantu bariko barabohoka ubuzima bwabo, hari abantu bariko baragirirwa neza. Mpemu w'Imana ariko aragendagenda, mpemu w'Imana ariko arakora. Hari igitangaza kiriko kirakoreka hano. Numva ubuntu bw'Imana busagaje muri kino kibanza. Hari ukugira neza kw'Imana kuriko kurakora mu bantu bose. Dukomera amashimana yacu dushimira Imana isumba byose, Imana isumba ingabo, umwami w'abami, uganza abaganza, uragahora ku ngoma. Reka tumwongera amashi umwami w'abami, reka tumwongera amashi umwami w'abami. Turashaka kuvuza akaruru, akaruru ko gushimira Imana, akaruru ko gushimira Imana, akaruru ko gushimira Imana. Umwami w'abami, ndabona Imana itabara abantu, akaruru ko gushimira Imana, ndabona Imana itabara abantu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, praise the Lord.